abubu mu mwanya muto bubaka izina mu mwanya muto kandi bakaca bazimanga donc rero burya kubaka izina s'umukino ugenda ugateba wibaza ngo ugarutse niba inkumbu zo bari nyinshi kumbe bagize gute bakwibagiye rero sinshaka gusubira kwibagiranwa nkuko bari bibagiye naca nkibara bakacambaza ntagishasha warabihevye bimeze gute channel yanje ugiye kuri YouTube wandika King Plata kuri Facebook wandika King Plata aho hose ibikorwa byanje birahari. Hello bakuzi ba Mijo Talent TV nize komeze neza je ndibona shimimana kuri mikoda yibutse ni Ange Irankunda nitwa Nahimana Platini amazina naha n'abavyeyi hama amazina y'ubusani y'uburirimvyi ni King Plata. Hello bakuzi ba Mijo Talent TV nize komeze neza je ndibona shimimana kuri mikoda yibutse ni Ange Irankunda bihandu kamera nko menyereye ni Bon Trésor nkuko bimwe rero turahantu hatekanye hari pose twakira umutumire witeka nabandi babwira umuntu wese mwakira mube mu agaciro bivanye n'icaro uko ari kose la valeur reka ndamuramutse ndabona ndamuha ikaze kuri mikoza Mijo Talent TV namahoro ego ndashima Imana. Mwabonye umuntu wacu mwari munyotewe cyane ndizaba hari abantu benshi bari bakunyotewe ariko twagira amahirwe yuko tukorana nawe canke tubonana nawe kugira ngo tuyage kimwe canke bibiri amazina yanyu bro nitwa Nahimana Platini amazina naha n'abavyeyi hama amazina y'ubusani y'uburirimvyi ni King Plata. Ego King Plata abantu batari bahora bamubona batari bazi uwariwe ni King Plata canke mwahora mumubona reka tuyage vyinshi kuri we yarigiye kirekire tutari tububona ariko agumaza yiyubura mu zindi nkomezi sivyo none mutaba ego muga nyuma y'igihe kitari gito urakoze King Plata reko abantu batamuzi ni umuririmbyi afise akazi ni umuririmbyi wo ngaha mu Burundi kandi ndizanize ko ari umurundi 100% kwitsitso niko bavuga mu Kirundi ni umurundi 100% akaba ari umuririmbyi mbega reka dutangure kukabazo kagira gati entertainment yacu muzika ibona gute bivanye naho watanguriye haize igihe kirekire imyaka 10 irenga maze hafi imyaka 15 ndi muri uwo mwuga wo kuririmba hamuko ndabibona ubu harabaye ihinduka rinini cyane bivanye kwanza ku buhinga bwo guhinyanyura bw'ukuntu twumva umuziki wa kera n'ubu donc harabaye amélioration cyo ni cyambere icya kabiri ntihari kuguma babaririmbye nyene haraje abandi bashasha na babandi bakera nabo baracahari mugabo baca bavuga bati bon new generation ego irahari ubu na babandi donc tukaca tuja hamwe twese ego hama ikindi nuko abubu umengo babibonamwo inyungu niniya mu kwinjiza amafaranga ayahandi kera twebwe tugikora twarakora kandi turacakora ariko hanini twarwanira izina nyuma yo kurwanira izina ubu bake canke benshi muri twebwe bariko babibonamwo inyungu ubu abubu nabo babishakamwo amafaranga ugasanga mu kwihuta biciye bigorana ku kanyuma canke biciye bigorana no mu ntango bikaca biba urudavaga nyene ukuntu ubibona gute iyi new generation bavuga yuko turabibona iri kirakora cyane kandi barubaka izina mu gihe kitari kinini nkuko mwe mwabikora kera mwagwana mwafokasinga mugahura n'ibibazo byinshi ariko ubu unye nibaza yuko aho tugeze canke uko tubibona ugiriwe amahirwe umenyekana mu mwanya mutoyi bitandukanye nuko kera wamenyekana wararushe urumva nako nakamana kera waramenyekana warushe nyene izina warikoreye niyo mpamvu bajya barikoreye nyene bigoye ko tubibagirana mugabo abubu mu mwanya muto bubaka izina mu mwanya muto kandi bakaca bazimanga donc rero burya kubaka izina s'umukino niyo mpamvu navuze ati abubu bifuza inyungu mu buryo
mugabo bakibagira yuko iyo nyungu kugira igumeho nuko ubanza kwanza kubaka izina babitaho. Rero benshi rero uca usanga atevye cyane gose, atevye cyane ni imyaka 2 cyangwa umwaka, ariko ba bandi bakoreye izina imyaka 10-15 gushika ino saha barahari, bazokwama bavugwa. Ushaka uvugeje new generation, hariya kwanza hariya abaririnvyi ubu ushaka kumva mu gisagara honyene kandi bahitinze mu gisagara, mugabo bagenda ruguru, bagenda hanze y'igisagara wabaza n'izina ry'umwe bakabura. Mugabo babandi ushaka kugende mu Cendajuru, ushaka kugende aho ushaka hose, ushaka kugende mu Kirundo hari indani Busoni, ushaka kugende Makamba za Kayogo, ugenda aho ushaka hose uvuge uti Bidondo muramuzi bose, turamuzi n'umuririmbyi w'igihugu. Fizo turamuzi, Satbi turamuzi, Arafro, Shani Queen turamuzi, Plata turamuzi, Kiradodora Resa Mova turamuzi, Baritumene yego turabazi, Elias B turabazi, Konangwe Style turabazi. Abona mugabo hari ahantu ushaka kugenda ukavuga izina ry'umusani mushasha ubu bakashaka kubaza ngo nawe ninde. Iyo ni ngorana ahubwo Bikaca bigusaba kubasigurira no kubereka akazi kiyo kugira bamumenye. Nivyo baca bamukunda kuko ari ku mwanya, ariko nuko wabanje kwisigura birebire. Ivyo nabibonye ryari je ko ndakunda kugira ama concert ruguru, ntwara abaririnvyi nganda batwara ruguru. Benshi nabakura ngaha nzi yuko ari abastare tugiye guca amafaranga, muga twagerayo nkaca nsanga nije kandi mbaye umusitari ku musumbye nawe agaca atangara. Yaba iyo bono vuga yuko ari ngorana abantu benshi batitaho, bavuga ngo baramenyekana barahitinze, ariko bakibagira yuko utagumye ukora ahubwo usanga wazimanganye. Bisaba rero kuguma ukora kugira ngo nico numva no babwira iyo new generation. Gukora biratandukanye, hari umuntu akora yifuza amafaranga, n'undi muntu akora yifuza gutsinda no gukwega imitima y'abantu, bamushire mu mitwe no mu mitima yabo kugira ntiyibagirane, hama hageze ko yimbura akimbura neza buke buke kandi akimbura ibizomubeshaho igihe kirekire. Ariko abubu suko, abubu byarashika ugasanga nka hirya yejo ari umuririmbyi yabonye agiye kuri hiti gatoya n'amashuri agaca hagarika n'akazi yakora agaca heba, akibagira yuko ubuzima ari gukora si umuziki wonyene. Muga abubu rero suko, abubu bashaka ibinyaruka, ariko ivyo rero binyaruka ntibiteba kuzimangana. Akajambo babwira kwanza tukiri ngaho nyene kugira ngo bavunira akagohe nk'umuntu abirambiyemo canke afise notion muri musique. No, akajambo no babwira kamwe tu nuko bomenya yuko udafise patience ntiwibaze yuko burya bushapu ukoresha aribwo buzotuma ugera hejuru gusumba aho abandi batigeze bagera canke aho abandi batageze. Ahubwo kwihangana, kurindira igihe ciza mu gukorera izina, mu kubaka izina, birashobora gutuma ugera kure ukanahashikana abandi. Donc message ni imwe gusa, bareke kwihuta. Ibi bavuga vya management vya label si bibi, ni vyiza mu kuduteza imbere, ariko benshi babijamo bikaca bihombesha n'urya yamusavye kubijamo, ugasanga nawe nyene ntasoka afise. Benshi usanga rero yasohoye akaririmbo kamwe vyakunze, ariko aka kabiri bikanka, aka gatatu bikanka, kontra bakaca bayitabura itaranagera ku kiringo bavuganye, bivanye n'ukuntu babona yuko atanyenyera afise, atasoka afise. Donc bidusaba rero kwihangana, gutekana, tubanze twikorera izina, mu nyuma babone yuko turi imbuto nziza. Iyo mbuto rero baca bayirondera kugira bayitere, hama uvemwo umwimbu munini, ubuzima bubandanye. Plata kiranga ngaho nyene
turakuzi yuko uri umuntu wakoze canke wakoze mu bihe bitoroshe watanguye bitoroshe ariko no munsi turabona yuko urahagaze neza uko vyari mu myaka nk'itanu iheze uno musi siko bimeze ubibona gute mbega plata wo muri ya myaka 5 9 iheze n'uno musi batandukaniye he? Bon jewe novuga ati guhagarara neza si uyu munsi subu peut-être guhagarara neza vyubu nuko peut-être ivyo ndiko ndakora bitandukanye nivyo nahora nkora mu myaka iheze ariko inyungu mu muziki nayibonye kuva mu 2014 aho naronse kontra ya mbere mu buzima bwanje canda soka n'igihugu ndagenda bica vyugurura imiryango myinshi ku buryo nakoze ku mafaranga yatumye ninjiza ubwenge gushika ino saha ndiko ndayakoresha bivanye n'ukuntu navuze ati aya mahirwe ndonse sino yakoresha nabi kuko sinzi ejo ingene bizogenda nuko ariko bivanye n'umwanya n'igihe ingene kigenda gushika ino saha bivanye n'ubwenge Imana yamaye n'ibindi n'abantu tuguma duhura duhanurana ndabona yuko mpagaze neza ukuntu nyene uko ndavyumvamwo uko nabishaka muga nta muntu avuga ati ndahejeje birangirire haya ndifuza kandi kubandanya gose yego ariko wari uri kera plata wa kera mu myaka 10 iheze ugitangura uno musi sihuri wavuze ko waronse ama opportunité menshi uravuga yuko waronse contrat utari witeze canke kumbure warayigwaniye ariko novuga ko ramahigwe kubera ntibironka bose ariko iyo contrat urayikoresha neza uravuga ati ejo nshaka yuko ejo plata azoba ari undi muntu muri vya bindi nyene bimwe yaronka muri bwa buryo nyene ubu icyahindutse kuri jewe labda ni mode de chant kuririmba kwipanga imbere yo gukora video ntidukore ivyo twakoze mu mafuti mu myaka iheze nivyo ayahandi kumenya kwisigura kumenya kuvuga canke guhuza n'abandi guhura n'abandi guhanurana kuja hamwe urukundo ni kwa kundi nyene sinovuga urukundo ntigwiyongera ahubwo urukundo gusa rubandanya kwaguka uko plata reka tuve muri musique tuje mu buzima busanzwe plata umuntu amuzi muri musique canke ko abantu bakunze kuvuga ngo ni umustar ego ntituvyansira umustar kandi birikora vyonyene sivyo plata wo mu buzima busanzwe na plata wo muri musique canke wo mu star n'abantu babiri batandukanye canke nomba n'abantu babiri batandukanye ego batandukanye mu buryo nyabaki plata mpora mvuga ati ubustare bwanje nko ngaha tuko tuvugana na plata umuririmbyi umustar plata agiye ku radio canke ku televiziyo abagiye ko mu muririmbyi umustar plata agiye mu giteramo no umustar ariko plata agiye ku kazi no mukozi ubustare pembeni kuko ntibaba baje kukurondera kubera uri umustar baba baje kukurondera kubera kugira ukore akazi kawe plata ari muhira swati no mupapa ari mu rugo haraje abashitsi nta bustare hashobora kuza abashitsi b'abagenzi umuryango inshuti n'abandi ubustare pembeni plata ari kumwe n'abakuru biwe ni petit nta bustare ngaho plata ari kumwe n'abashikiwe nta bustare burimo ngaho ego nabahora plata agiye muri fete bamutumiye kuririmba yagiye ko umustar muga plata agiye muri fete yagiye guparticipa mu bandi no mushitsi no mutumire mu bandi nta bustare burimo ego impamvu ndabikubajije nashitse kubaza hari abantu batazi gutandukanya ivyo bintu bibiri swati muhuriye mu rubanza nkuko bivuze canke muhuriye ku kazi akagomba gufatanya ivyo bintu bibiri icarimwe abo bantu baha umuco gute plata ni gute mu bantu muri societe abayeho gute n'umuntu akundi ki Jean wewe nyene bon plata uko nimereye
ni kugiye kwanza nabisiguye ubwa mbere hama bivana n'ukuntu uwo muntu agufana agufata muhuye akagufata nk'umusitari gerageza kwifata nk'umusitari ariko wirinde kumukorera ikintu kiza gutuma agushavurira canke aca kwibaza uko donc atari yakwiteze. Vugisha umuntu neza, yagisha umuntu neza, ibintu byo kugara nyene vy'ibiki tiya pembeni. Ico ni kimwe. Hari abajama benshi cyane b'abaririmbyi muramura n'abafana, abafana je benshi barambwira ati wowe kutandukanye n'abandi tukwandikira yambukishura yambu direct, tukubwira uko nuko kishura direct, mugabandi ntashobora kwereka ama message tubandikira bakatwishura ya 2 semaines nyuma y'umwaka, nyuma y'amasaha 50, nyuma gute cyane. Babwira none umuntu wese arafise uko yiyumva, umuntu wese arafise uko ameze, gusa jewe uko niyizi ndubaha umufana kuko simbanzi ivyo igituma nyandikiye. Ni benshi banyandikira nkabishura direct, kumbe ni dira gomba, kumbe ni ibintu agomba kunkosora, erere nakoze ntabizi. Rero benshi abaririmbyi benshi ayo mahigo bakunda kuyatakaza, ntibamenya igituma umuntu amwandikira. Hari umuntu ashobora gushira igiprofile kiri bizarre kuri Facebook, kumbe ni umubosi akakwandikira ukacumwishura amahopa bikaba bipfuye. Muri bwa buntu nyene bwa bumwe reka harakabazo kamatsiko abantu benshi bakunze kuvuga canke bakunze kubaza, mbega hano mu Burundi urukundo hari abantu bakunze kuvuga ngo mu rukundo ngo mu Burundi ngo nta bumwe buhari, ngo abaririmvyi naba ngo umwese ngo arikunda ngo arigungirako ntibapromotingana, ariko no muzi je ko ndabibona mbona yuko biriko birevoliwa, biriko biraza. Je wewe usohoye indirimbo naka umustar tuza ashaka kuyipromotinga akayishira kuri statut kugira ngo abafana biwe nabo baje kuraba iyo ndirimbo kugira ngo ushaka gushika aho wifuza wewe. Urabona neza ko tubibona kumwe canke wowe ubibona ukundi? Ndazi kuri kote yiwawe yaba twikunda umwe wese yikunda ukwiwe n'amafeaturing ntiyobaho. Ariko icyo nzi je ndazi yuko abaririmbyi bakundana kandi cyane, kuko umuririmbyi ashobora guhura n'uwundi muririmbyi yahora yumva ku izina gusa, mugaba gahuru kacumengo barazinanye bivanye n'ukuntu umwe wese akurikira akazi kuwundi. Rero umuntu avuga ko abaririmbyi badakundana arabesha, gusa abaririmbyi bagira amafente yo kudakundana kugira bakurikiranwe, kandi ni vyiza. Ni vyiza ifo gucrea ikintu gituma umufana aba interesse na mwebwe. Ivyo bintu biramaze kugushikira? Sometimes nyene birashika, mugabo rero birashika bikabaho nkuko ndabivuze, hama mu nyuma tugaca twerekana ubumwe hagati yacu kuko twari tuzi icyo dushaka gushikako. Hari abantu rero ubwo bumwe après batabukora. Wewe nje ndazi, ndaguha akarorero. Hariho finale ya Primusiki y'umwaka uheze, apana Primustar, Primusiki ya Tetero yatwaye. Ko bavuga ngo Satubina Farious ntibumvikana, pardon, ariko mu nyuma kacu babona kuri stage imwe ujya munsi wa finale. We ni wumva yuko arakantu bagira kugira habe hagume hari movement, hagume hari amakuru mashasha kugira ntimubure mwebwe babamenyesha amakuru icyo muvuga, n'abafana ntibabure uwo bafana bivanye no kutaba iyo circulation, iyo circuit, izo nsinga ziguma zikorana hagati y'abaririmbyi, zirakorana zigakomana, ariko siku nabi, ni kugira hagume hasohoka amakuru mashasha bakoze ibi noneho basaze, noneho byakomeye tabara bimeze uku. Ariko ugiye muri boîte ukacusanga bari ku mezi imwe muri bwa bumwe. Donc mu Kiswahili bavuga bati bila changamoto hakuna cha kuenda. Dusabwa rero gushusha ibintu mu neza no mu nabi, mugabo harimo urukundo hagati yacu ko tuba tuzi icyo dushaka gushikako.
abantu rero bavyitiranya mwumvise umuco watubwiye ko plata wo mu bu star atandukanye na plata wo mu buzima busanzwe kandi entreta aherutse kuronsa ikibondo ndakubwira ngo felicitation yeah merci. Teka wongeye gutegwa ryo kwitwa umuvyeyi naho wari uri umuvyeyi mu buzima busanzwe. Merci beaucoup. Ni umwana wa kabiri ya uwa mbere afite imyaka 7 aba Cape Town muri Afrika y'Epfo. Uwa mbere yitwa Junior, uwa kabiri yitwa Gift. Yeah. Urumva neza ko plata ando y'ubustar no mu papa afise famille ategerezwa gufasha kandi ategerezwa kuyiha dad notion kugira ngo rya zina ry'ubuvyeyi rigume rigaruka. Abana barakeneye affection y'abavyeyi. Umwana agakura sans affection y'umuvyeyi canke y'abavyeyi, aho ntihajya usanga umwana yakuze kaza wumva umwana ariko atuka abavyeyi kubera iki nta rukundo yabayemwo rw'abavyeyi, nta education yaronse bivanye n'ukuntu umuvyeyi aguma gara yigira umustare, kumva umwana nawe ariko umwana nawe ko aratakaza byinshi harisha. Usanga umwana ntazi se, ntazi mama, bose bari busy. Umuvyeyi aravyara akacaja guta kwa nyokuru w'umwana hariya, akaca agenda usanga umwana niwe ngazokura gute, agiye kumuraba ukazanga umwana nyokuru canke so niwe ariko arahamagara ngo papa mama, mama we waje akaca babaza ngo nawe ninde. Ni hatari. Ikibazo gikomeye cyane. Ndakubwira ngo felicitation Imana ibanda gushoboza kugira ngo ushobore kujua izo hore zose zibisi ibintu byoroshe. Akandi kabazo novuga yuko nciye mera nk'ushaka kubaza canke kwinjiramo. Umuvyeyi w'uyo mwana canke mama w'uyo mwana umufasha wawe muri make aragutahura ivyo urimwo canke ndazi. Ego arabitahura, aratahura akazi kanje, arakazi kuko niko katubeshejeho. Sanzwe ndumuririmbyi nkongera nka mu binyanyuzi. Yeah. Mu buzima busanzwe akandi kazi ukora ntagahari. Nkora akazi k'ubuhinyanyuzi, ndumu producer. Umva ni hahandi nyene. Ni hahandi nyene. Mugabo ngiye kuri ako kazi simba ndumuririmbyi, simba ndumustar kuko nakira abantu bose n'abashobora kuza baje gusa bashaka kumbona, mugabo akaca babicisha mu bunyamuziki. Kumbe sivyo bari bashaka kunyagisha tu, urumva cha ndabakira simenya. Okay, plata rero afite indirimbo nshasha, reka tuyiganireko. Ari indirimbo nshasha aherutse gusohora irikira bikora neza, yitwa wangu. Wangu n'umudiho wa reggae. Tukaba twimirije ukwezi kwa gatanu kwitiriwe ndazi. Reka kuri jewe sinzi ko bawita, ndavuga ko ari ukwezi kwa barasta. Le 11 mai. N'umunsi w'abarasta man. Ego. Wayisohoye kugira ngo witegurire ico kiringo canke ntaco witaye? Oya, mfise indirimbo nyinshi. Niyo ndirimbo yari kuri gahunda gusohoka ubwa mbere imbere y'izindi. Ego, kuko umudiho wa reggae n'umudiho udahera, n'umudiho wamaho. Siza ndirimbo zimara indwi zibiri canke ukwezi canke amezi abiri. Ni indirimbo kuva umudiho wa reggae ubaho kwisi gushika ino saha, nta ndirimbo nimwe ya reggae uzokumva bakubwira ngo iyo ndirimbo ni ya kera, ngo umudiho no wa kera, umudiho no wa kera. Ntibibaho. Ni nka zouk, ni nka techno, ni nka seben canke rumba. Donc n'imidiho n'imidiho iri idafise date d'expiration, n'imidiho idahera, n'imidiho itava kwicata. Ndavuga ati imbere yuko nkora ibindi reka mbanze nkorere kuri uwo mudiho wa reggae kugira je ndafise abafana bankunze haraheze imyaka 10. Donc ubu deja bamwe n'abapapa abandi baramaze gukura nabo bagaruke kuko deja reggae ikunda bose. Imaze gukunda bose bajya ca ndabazana, kandi maze kubazana tugenda rero kuri iyi generation yacu. Ejo canke ejo ngize concert babandi bavuze ko bakuze nyene badashobora kuja mu concert ko igarege yashoka kibakwega ati ngende rero ndamenye nayikubita par exemple. Donc dukora umuziki dufise target. Yeah.
ikintu cyose plata aba afise target ashaka gushika. Reka ndakubaza akabazo gasa n'akanyuma mu kurangiza. Nikiyo kintu ushaka gutumirira canke kubwira abafana bawe, kandi bongera abafana ntubisangije wenyene, turabasangiye wabasangiye naka naka abafana bacu muri rusange, ikintu nyamukuru ugomba woba wifuza kubashikiriza canke mu gupromoting indirimbo zawe n'izabandi muri bwa bumenyere muri rusange, wifuza ko bokora gute, babigenze gute, kumbure ntavyo bazi canke barabizi canke baravyirengagiza kuri wewe? Bon, nta kwirengagiza ngaho kurimo, ni urazi ugenda ugateba wibaza ngo ugarutse niba inkumbu zo bari nyinshi, kumbe bagize gute bakwibagiye. Rero sinshaka gusubira kwibagiranwa nkuko bari bibagiye, naca nkibara bakacambaza ntagishashe warabihevye bimeze gute. Channel yanje ugiye kuri YouTube wandika King Plata, kuri Facebook wandika King Plata, aho hose ibikorwa byanje birahari. Donc umufana w'umuziki ndundi, umufana w'umuziki wanje, ndifuza yuko ejo canke hirya ejo ikibazo ca ntagishasha bimeze gute warabihevye kivaho. Rero nasohoye indirimbo shasha yitwa Wangu, iri kuri channel yanje ya YouTube, wandika King Plata Wangu n'ibindi ucubiboneraho. Donc babikunde, babisanzaze mu bandi kugira bishike kure, bigere kure. Hama muri bwa bumwe sinovuga ko nikunda je nyene, hari abaririmbyi benshi bakosohora indirimbo, muri abafana bacu, ni muri abafana banje je nyene, bigire gutyo kuri jewe no ku bandi baririmbyi. Ego iyo ndirimbo kandi hari akabazo mu madire bien avant, hari ibintu biko biraca kuri social media ziwe bavuga ngo afete ni higanwa riri kuri radio Nderagakura EAC live show, ni indirimbo zitanu bako bahigamwe indirimbo imwe ibuza kuba yambere, hama ihe amahirwe umuririmbyi kote ya promotion n'ibindi. Rero ndibaza link iriko irazunguruka kandi maze gushikira benshi, ni juste kugira tu kuvota cyane gose, hama ayo mahirwe nkayaronka. Yeah. Wari ukibagira kandi arakingenze? No, sinakibagiye kuko ndashoka kibagira ukavuga, ariko sinokibagira guhimiriza biciye ku telefone. Reka ndabwiye ko ndabakunda cyane, utarafyonda subscribe please turagusavye ibikora kugira ngo tezanye imbere na Plata, kandi kuri ama chaîne yiwe yose YouTube, Facebook, Instagram na Twitter urayikoresha. Uje kugira ngo umuteze imbere, ukore ibishoboka byose kugira ngo utezanye imbere, sivyo? None reka ndabaseze ndabwiye ko ndabakunda cyane. Ciao ciao.